mani novuga ngo sinzi kurabona mu Burundi abarundi barashukana bijya nimba yarabifise arafise impamvu yabifashe kandi je nanje sincenza gukurikira Landry kubera Landry afise impamvu yabigize koresha umwanya yari hose je navuga yuko nimba yavuze ko Aryoshe abantu ntidufise imvugo zimwe nivyo ninakubwiraga ariko abantu tudafise imvugo zimwe. Yes, hello my people, hello my family, my big family. Call Mr. Boy, aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Hope, Mr. Ubeshi, Mr. Rift, all the way from Burundi, East Africa. Number one presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Ichivugo cha Star TV, nifasha warafashe twese turinga kwera twafashijwe. We have the best exclusive news. Na mugani bwa Star TV dufise umutumira dasanzwe novuga yuko atari ku ncuro ya mbere ubona mugani bwa Star TV twakoranye ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse ari no muri bamwe bigeze kubesha mama wanje na papa ngo tugira dukore ubukwe tugira dukore mariage byarashitse aramubesha ariko bikose twa turi mu kazi reka renda muramutse ndanamwakira mugani bwa Star TV ko yindi ncuro ni mu gihe hari amazi giye kirekire tutabonana cyane umeze neza safi nda bien sana ego bien ya nabirenze nyene gusa nyene nari nkumbuye abakunzi ba Star TV vraiment aho muri mubaho ndabaramukije cyane ni direde wageze abaye ndende cyane ibaze naje ari tugufi mugabo nawe urabona ko zakuze iki cyatumye ukunda direde kuruta byose bo nyene niko nkunda ibintu bitakunda kungora tunda zikunda nyene ukunda ibintu bitakunda kukugora gute sobanura bon ibintu by'imishi basi ndazikunda imishatsi yanje iragumye rero nyene canke kugira ngo imishatsi irirya biririse nk'abigeme canke n'abahungu hari ababigira nyene si shwa yanje nkunda dread ni nkuko hari undi usanga afite miniature agasokoza muganje nakunze kugira dread kuko nizo nkunda wewe igisokozo warasize naraseze izi myaka ingana gute igisokozo warasize 2 ans zigira dukwira umwaka n'amezi ufise umushatsi ariko iyo abantu bafite umushatsi ugumye urateba gukura ukuntu wewe wakuze gute imishatsi wanje ntanzi kugira mani ushize nta biroba warawushize n'ubundi je ntubona ko nkura nanje nakuze n'umushatsi wanje urakura nyene ntugorana none baza ko ari iki gituma umushatsi ukura hakiri kare ukanyaruka kubera ko turazi ko iyo uteye umwumbati iyo uteye ikigori ukagihereza intabire nziza kirakura kikanyaruka ubaza ko umushatsi ukura bivanye n'iki ngashaka ngahata amasaje amwe mu mushatsi ataki nyene n'ibintu nuko Imana yaturemye ariko usanga amasi ari muri estoma ma intestine sindavyibaza ariko niko Imana ivyo nibishasha novuga karakanta Imana yaduhishije niko Imana yaturemye ni nka kurya nyene usanga abantu tuvuka usanga hariho barebare hariho bagufi hariho abagereranye n'imishatsi nuho nyene wumva byose n'ivyo Imana yaremye bigize umuntu yaraturemaye nuko bakunda kuvuga ngo umushatsi wanaze urinze unaga bisigura ko bawuteragiye birashika umushatsi bakawuteragira ivyo nta nivyo nzi imishatsi yo kunaga nimero bakubwira ati umushatsi ngo wanaze babivuga ryari fati wari ufise igipara umushatsi ugakora cyangwa ngo wanaze numva kare mu gihe uba warimosheje umushatsi wakuze wakuze none ikintu kinaga baragiteranye ya hago urabesha hago tuvuga ati umushatsi wana no dufatire ku giti ahubwo igiti bagiciye baba tuvuga ko kinaga kiya gice gisisuye ko kiratoha kikaza kibagira ibiti by'umwumbati gutyo ndibatse okay ni nka bijya by'imyumbati bijya bikoti biterwa ibikoti okay bijya rero nivyo binaga nivyo biba biriko biri developa bikura mugabo umuntu suko n'umushatsi warabavuga ngo ukura naka eka iyo mvugo ntayo nzi hari n'abavuga ati ngo imodoka ngo bariko barayitwara ni imvugo bivana na haje ngo je mvuga ati umuntu ariko aratwara imodoka okay nanje no abantu bavuga ati ngo umuntu ngo ariko arayitwara bo bivana nuko naho umuntu abaye nje ntayo ofisesha iyo bishyize ukajya kuko urayitwaza cyangwa novuga ko ndiko ndayitwara ahubwo nje nabandi ko ndi kuri vola nje nabandi ko ndayitwara yes ko biri kose karagaciyemwo novuga yuko reka ndamuvuga izina kubera ko bamwita Arine sivyo asha ego from presentation kaje inyuma numva umengo ntitwo kwirwa turivuga ko sijya mbere sinijya kabiri sinijya gatatu bantoka ngira ngo warinze uvuga ko nabeshe papa wawe gasha warankoresheje amakosa nyene nabeshe papa ko n'amazina bayandi ni wabikoze byose ariko nyine Mr. Ubeshi Mr. Home Mr. Ande
rikodamiza n'ubugarishana na bucu siniko je pho n'ubugari twaratumye tira ushaka kubona ko ari ingene bishitse no kwa muri rugo ko mushobora kumenya gusonga ubugari nikigana nico nakizanye kandi ari abantu bari hanze benshi attention ko igano nakizanye avec meditation kubera ko hari abantu bari hanze ataza ati gusonga nujya mu cyumbisho babigira gute ariko mugihe tubiberetse mu biganiro none abandi boca bacumbishiye bari hanze bacumba gute urabona haje bari kumbavu ego amanuze nyamagazi ego urazi ko mu Burundi n'amagazi dukoresha cyane baki ni ego abantu nyene cuvyumva ko urashaka kuzana ho mu tugikorere batisongere ku mashiga y'ikirundi uzoyashira ego uzoyashira mbega misahomo warayihevye oya ni buke urabona ikiganiro kiraza ukakibika kugira abarundi biwacu bagikumbure ufite uri kurategura ibishamo kugira ngo uzozutamo banayohe none cyuzura rondera abakozi bo mu nzu wacu umukozi basi Star TV bumva nta kintu atazobahereza bayije reka tuvuga ati uno munsi ari nari ngaha nibaza ko je twari dusanzwe dukora umwuga umwe ariko kuri uno munsi ari nari mu biki ari hehe by the way tubwire muri uno mwanya nyene woza akakubaza ati ari mu mwanya nyene mu biki turi kuvuga cy'indege of course ariko mvuze ati ubu twarakoranye byinshi reka uno munsi nongere ndamuzana bwa Star TV muri uno mwanya uri mu biki ko mperuka uri mu journaliste kuri Bishop TV ukora n'utundi tuntu uno munsi uno mwanya turi novuga ko umunsi nyene ntarabivamwo nkiri wawundi kandi simvuze ngo nzabivamwo ejo canke hirya ejo kuko deja novuga yuko ari carrière yuwanje naravyize mu ishure nize journalisme nzobibandanya urumva nyene naramaze kwisitu ahantu ndi rero uyu munsi novuga yuko sindiko ndaboneka cyane kuri Bishop TV barabizi abanshi ko nsanzwe nkorera kuri Bishop TV ariko sindiko ndaboneka cyane muri iyi minsi mu biganiro bivanye n'umwanya cyane ko hasigaye igihe gito kugirangiza okay hasigaye igihe gito mu kugira ngo ndangize amashure muri iyi minsi ndi mu stage ndiko ndakorera mu zindi media nyene amastage tuvyumva mezo basiyo yaguze kurusha Bishop okay kandi ntibatwemera ko dukorera hajya amastage foko tugenda mu zindi rero ndi mu stage muri iyi minsi ndiko ndaboneka mu biganiro cyane ariko ni na stage zishura pana stage kubera ko usanga tuzi ko rusanzwe ukora kuri YouTube channel ariko izo stage uri kurakora tubatomorera abantu ko ari stage zishura biravanze kuko n'ishure ririmwo n'ishure rirabizi ko ndazirimo gusa ni stage professionnel ndiko ndakora izo stage ariko ndadejenzaga kadusore twatsumurira mu biganiro kandi ndahari muri Bishop ntaho sinzoyivamo ntawe ndayiha kuko ni yacu ishure ni warangiza ishure uzorongorwa cyangwa uzorongora nzorongora ha ajya ngo harongora umuhungu cyangwa umukobwa mu mico y'ikirundi ko tubimenyereye umuhungu niwe aresha umukobwa hama akamujana umukobwa bavuga ngo yagiye kurongorwa umuhungu bakavuga ngo yarongoye niko bavuga mu kirundi ariko kurongora birafise indi sugu iyo umuntu uvuze ngo aramurongo uriya iduhe hari indi sugu iduhe nayo nzi muri commentaire isiguro yindi yo kurongora mu iduhereze je nayo nzi na Starboy ngo nayo je kurongora icyo nzi nuko ziko atari mariage ntunzi kari mariage nanje ndabizi okay uvuze ko ari mariage abantu bazi kurongora je nanje ndabizi yuko babivuga kenshi ku muntu yagize mariage rero umuhungu bavuga ati nguru ya muhungu yararongoye uriya mukobwa kubera yamujanye mu bantu usanga batabana bakavuga ati uriya muhungu yararongoye uriya mukobwa none yamurongoye ko mabata abantu byashitse bararongorana okay muri commentaire ababizi vraiment mu office isigura ikwiye muze kudushira muri commentaire mugira tubimenye gashaho nkunda abonye umukobwa kimona n'umuhungu nibabana umukobwa afise umugabo bashava ko yari umurongo uriya muhungu yarigeze kurongora uriya mukobwa oya umukobwa afise umugabo okay nimba yarigeze kumurongora nuko bigeze kubana no mariage zingahe arakora mariage imwe kera tagize divorce akacagenda kugira iyindi ari kurongora aretse kugira mariage biravana n'umuntu nyene kuba bitahora ariko wowe wambwiye ko indi siguro nawe utayizi ayo nzi mugabo icyo nuko bavuga ati muri commentaire nabazo barabidushigirira kubera nanje ntayo nzi kugira ngo ntange ngumuje okay ubwo biri kose katuvuga ati abigeme novuga yuko ni bamwe mu bantu kunze kubona baramba mu buzi ariko kuri no munsi novuga ati akazi ukora
sinokwita umuvayo nkuko bakunda kuvuga ati abantu dukora muri n'ubuvuzi turabavayo ivyo dukora ntacyo tuzi tuje kurondera ibindi. Wewe ikintu ubona ko bo waruje kurondera muri kano kazi n'igiki ubu umaze kugishikako? Navuga ko ntaragishikako gose ariko sinovuga yuko ivyo vy'ubuvayo akazi umuntu agakora na discipline uko umaze kugita akazi nta kazi katajamo discipline. Rero nova ngo umuvayo nta akazi kamaze kuba akazi ugakora na discipline uko ugakoranye ubuvayo urakavamo barakwirukana canke nawe ari ubwawe ukabura nimba ari iki ndohata nka tumumenyesha makuru ugasanga public ne gukunda canke bikakakwiyamiriza kubikurana ubuvayo. Rero umaze kugita akazi ugakunda agakorana discipline. Okay, ikintu cyose umaze kugikoresha umaze kugikora mugashiramo discipline nibaza ko kiba ciza gusumba cyane kiba ciza gitanga ibintu byiza ibintu bimeze neza kuko abantu bakabikunda kuko nyene kiba gifite ico kimaze mu bantu. Yego uno munsi uri muri industry ariko hariho byinshi biriko biravugwa hano mu gihugu cyacu Burundi aho bivuga yuko twa tuvuza umuziki wo hanze paraporo yo kuvuza uwi wacu ari n'amajambo novuga yuko DJ Pole yavuze yishura na Big Fizzo gushika namubwira ati ni muhere ngaho muri Crystal. Wowe umaze kumva ajya amajambo cyangwa umaze kumva ajya amajambo bari kubaterana entre yaba na bariya nk'umurundi kazi uri muri industry wabifashe gute wabyakiriye gute ni yahe message wotanga apare ubumenyi bwawe ufise cyangwa umaze kugera ko muri industry? Jewe ijya post ya Pole narayibonye kana commentaire narayishizeko kuba bavuga ngo barundi ngo ntibavuza indirimbo zo hanze ngo mama ngo ahubwo ngo hanze ntibavuza ngo bariri ngo indirimbo zo mu Burundi. Hajya ikintu mukugije simbona natwe nitwikunde abarundi nabo nibavumara kuvuza indirimbo zabo bakazikunda bakazivuza ku rugero rushimishije nabo hanze bazobakunda. Hari abavuga ngo ni kubera ngo barundi ngo batagira ngo umuziki mwiza ngo peut-être ko ngo hanze urumva bareka kuzivuza kubera ari indirimbo mugasi ico ni bakore babikoze bakore bongere bazivuze baziryoherererwe bareke kuvuza imiziki yo hanze gusa. Biraryoshe nk'umu DJ afise playlist y'indirimbo harimo dufate nimba avuza nka 10 umwe basakagira 7 na 3 zo hanze cyangwa hagira 5 basi ni bon urumva aranyimixa. Ariko Pole yaravuze ati mu Burundi hari indirimbo nyinshi ziryoshe nitwumva igituma mu Rwanda batazivuza none kubera iki hari indirimbo ziryoshe adatumira abo barundi nyene bafite indirimbo ziryoshe. Wibaza ko ari igiki cyo gituma avuga ko indirimbo ziryoshe z'abarundi ziriho ariko akibaza kuja kurondera hanze? Narabanje birya nyene ari muri business niko nabivuga ariko hajye nyene narabonye naye na commentaire ya Brian yavuze ati abarundi banza mukunda ivy'wanyu namwe mu bivuze nimwabivuze namwe mukikunda natwe ino ntimuzorinda kuduhamagara natwe tuzovyivugiriza. Kandi ikindi naco n'abaririmbyi kenshi usanga harimo ubuntu bwo kuryana canke ibiki n'abaririmbyi nibakundane bakunde sita abantu bari muri entertainment bubaha aba journaliste bubaha aba DJ ko nyene bakundane bafashanya uko je nimba dufitaniye beef nawe canke udakora sinzo zo kuvugiriza muri intuzenya kandi ufata nabi. Rero mugihe n'abaririmbyi bazokora bagashira mu mwete bagakora ugasanga baraha valeur aba journaliste bagaha valeur aba DJ nta kibuza yuko bazokorana neza. Rero abarundi dukundane urumva bakore bakundane bubahane kandi nta kibuza ko batazotera imbere. Twe ntwamara kuyubaka ivyo bitatu tubifise d'abord gukundana gukora gukundana no kubahana bimaze kuja hamwe bagakorana ingufu no hanze bazoturunde bazozivuza tutabiyasavye. Bagenda kubazi nk'umunyamakuru yakoze kuri YouTube channel kuri no musi navuga yuko Randy promoter arafashe ingingo ekana Genzo yifata vuba avuga ati nazosubira kuza kuvuga cy'indega aje gutegera umunyamahanga batamuhaye 200,000 nk'umunyamakuru kubera ko nasimbizi ndetse nakoresha umwanya mu nyuma aravuga ati je ni 50,000. Ijya ngingo imaze gufatwa wewe wavyakiriye gute nkawe nk'umunyamakuru ukunze kuza hano kuvuga cy'indege gutegera abandi nkuko wamye bikora kuva kera we ijya ngingo wayifashe gute ingingo bafashe ndetse ko hariho n'abandi bo barazifasha ariko biri mu mitima yabo ariko ababigaragaje twarabibonye nkawe nk'umunyamakuru wo kuri TV online wakoze kandi no ugikora wavyakiriye gute umaze kubona ijya ngingo nawe warakize mu mutima gufata ijya ngingo nkawe? Mane novuga ngo sinzi kurabona mu Burundi abarundi barashukana bijya nimba yarabifise arafise impamvu yabifashe kandi je nanje sincenza gukurikira LANDRY kubera LANDRY afise impamvu yabigize sibyo. Je nimba umuririmbyi yaje kumutegera ni turi muri business man ariko nawe uri muri business kandi kumva je nkeneye amafaranga kandi kumva no nimba no banaje ngaha je birashaka nkaba naje ngaha mugana ironderera amakuru kubera nshaka amakuru nzo gupebriye hariya sibyo. Uriya nawe mu gihe uvuze
ubuno buzi dukora buratandukanye no munsi Landry promoter ariko arikorera nanje ndiko ndikora ntushobora kumbwira ngo nze ngo mama fucking man uzime kuko ntacyo kamvuge ko ari fuck man kubera ko amafaranga make ataza kumfasha Landry kuba yafashe ya decision wowe ushobora kubukorera ikinyamakuru kanaka kiguhemba ku kwezi urumva we deja urashobora kuza kubona muganga Jenny ikorera canke Landry promoter ikorera kuza ngaha ku buntu kandi afise umuryango agaburira usanga bitoroshe ndakwereke jewe mu gihe baturi muri business dushaka business Landry sindamuta kungisha vungungu ingingo ngo nimbi canke nibiki sivyo we nyene yashatse kwiha valeur ikibi urumva yashatse kwiha valeur nimba ari prix yiwe yashize hajya bataza yimuhaye ntazoza nuko we nyene yashatse ku nuko njinje naco bintwara ikibi coba kibi ari hamwe abigiriye bamwe abandi ntabibagirire muganyo rero nuko yacavuga ati abarundi biwacu irya valeur ya desa ni menshi azora bagabanye kuko n'abarundi biwacu gira tubaranye gukunda ivyo wacu nishwayiwe nukuri nje numva ntacyo nabivuga ko nimba yashimye kubigira nishwayiwe gusa arabigirana na nyene discipline bimwe namye mvuga arabigirana na discipline abigire kubwiwe gusa nazo cyagenda kuvuga naba bandi ngo ibiki nibiki ngo ibiki gusa ngagiye guteranya ngo babifate fo ni abikora na veke discipline akabikora ukavyiyumvamwo na amahoro yose no munsi kuri we nta valeur wigeze tuza umuganga cyane kubera jese bon biravana n'umuntu none ozaraza ngaha Nizi mpamvu atazi. Ntaza nawe nyene ntabishaka basi. Ntabishaka mugaba bamwitwe ndibaza biganira bitanga ntawe yankira ngo biki canke ngo. Ntawe uzi ko abitanga nuko atabitanga kubera ko staff yiwe. Hajya rero nawe afise. Kuko ari nabamwidogera akavuga ati nabiganira tuwa. Afise. Ushobora kuvuga ko batako bitanga canke nabi ivyo numva ntavyo tuzi. Okay, afise impamvu. Reje ko banimba nkiza ngaho uyu munsi nkuko nawe waje. Nuko nanje haba ari ikintu. Nyene shaka, sibyo? Ushaka uzogende no mu isoko dufate no mu isoko. Ari urano umupira wambaye umwe uzi kuzosanga ugurisha sikundi uzosanga ugurisha tugiye mu bintu by'amapri tureke ibi byo ngaha sivyo rero umuntu wese sadepa na valeur yiha canke n'ikintu ko yagishatse wenyene niko yabivuga nimba yarafashe iyo ngingo nayifatana umutima mwiza gusa ntaze guteranya abandi ngo byice bibiki ibiki nibiki umuntu wese ninabona ati bijya bintu mafata nabiki nibiki zobihewe akaroro ndakwerekeje muri yare naje naragiye ngiteramo chaba dramati kiriya giteramo narakivugira amajambo menshi baravuga ngo bagiye kugihombya ngwe mama ngo kubera ngo bagiye kuzana mu underground wo hanze ngo kuzana abantu bakabaheza yego niko babivuze mugabe iyo bintu si byiza mugaje nasanze ngo bazogihombya ngo iki hari huzuye we arena mviza ndakubwira igituma arena itareka kuzura arena n'ahantu abantu basohokera misi yose kandi arena naho ataba hari show aba hari abantu hariko kajeje kajambo sikete uzohombye iganje ariko twumva wowe utabishaka bihebe ariko n'uyundi kandi ndakubwiza ukuri atasho ihara abantu babari ndakubwiza ukuri rero aba journaliste bose bararishe nanje ndimire narayatanze urumva uretse sauf akeza net yonyene akeza net niyo itarishe amahera yo kwinjira nayo sinzi impamvu babigize ngira ngo bari bakoreye promotion igize abandi ne babikoze sinzi ngira niko nabivuga ariko sinzi impamvu byabaye mugabo novuga yuko bijya bon nimba biba ababigira bose ngira bavuge byashoko bazoyihombya je narakurikiranye live y'umugabo witwa Wanda naranayipostinze kuri Star TV yavuze ati abo bakipe baba DJ bigira abahatari mu kuvuza indirimbo zo hanze barashaka guha agaciro ibyo wacu bariko bahatari cyangwa show bazoronka abantu biki nibiki aha twoyihombya je nibaza ko intandukiro yavuye ngaho kugushaka ko umuziki wacu ufatisha hano kuko na cyane cyane ko harimo aba DJ benshi bari muri irya show mu bayiteguye bo bagirizwa yuko batavuza indirimbo ziwacu bon ndakubwira ikintu kimwe je nibaza yuko je bintu byose ni mwe nakubwira bijya nimba barabigize ego barabigize mugabo bapore niba babarire babareke pore siwe pore ari muri business nimba yizaniye umuririmbyi ariko aridandariza ariko ashaka kwirondera amafaranga none umva nka pore bamwinjirira kubereye ahubwo nibagaruke mu ba DJ mu bake bavuze iyo muziki yabo bayikunda mu DJ n'abarundi kuba bavugiye mu kirura tivuza indirimbo wacu barindiriye icyo kugira barindiriye iki mugira ativuza none umva ko ari umutima mu kirundura cyumva hari igihe wosanga nabo nita bindi nakubwira akantu ko gukundana hari igihe usanga hari ntawe ubimenya usanga entre y'abaririmbyi n'abantu zenye n'aba DJs sinzi ngira batumvikana none nimba batumvikana zaza kumuvugiriza indirimbo acaza kuvugiriza abantu hanze mu gusozera kuno munsi ari inkuru nubwo yari maze iminsi cya kuri Top TV ya koresha umwanya aho afise umwana rero mu gihe afise umwana amaze kuvuka nuko Landry promoter za gukomanta mu kiganiro cyariko gikoresha umugore wiwe
avuga ati mukakoresha umwanya wowe uraryoshe biza gutera uruhagarara runini koresha umwanya aravuga ati umugore wanje wumvise ko aryoshe gutyo ijambo randi promoter yavuze ko umugore wakoresha umwanya aryoshe iwawe rivuze iki cyanye koresha umwanya nawe yifate gute mu gihe umugore we bavuze ko aryoshe aho novuga yuko yagira afate na decision yo kwirukana umugore we koresha umwanya yarihose je navuga yuko nimba yavuze ko aryoshe abantu ntidufise imvugo zimwe nivyo ninakubwiraga ariko abantu tudafise imvugo zimwe peut-être usanga yavuze ko aryoshe kubera yuko yabonye umugabo ntiyarose umwanya wo gukora ikiganiro yanze ko kazi karyama nawe cyagenda kugikoresha uraryoshe urumva bon aritaho ibintu araryoshe ku bana basi peut-être ariko ikintu uvuga ko turyoshe mu gihe igirundi giri compris usanga rero n'ururimi rwamuvana canke sanse yagihaye basi urangire ravuze ati none nimba bamufashe nabi none sinovyinjiramo ubujama bafitane nabwonze hari gihe usanga ari za mvugo tumenyereye zigikoze usanga je nawe tuvugana canke undi muntu ukasanga babera binjiriye wapi okay ko biri kose by the way dukoze ikiganiro kiri surprise nta biganiro nta bibazo nigeze ntegura duhuye aho nyene candatsa kamera ati dukora ikiganiro suko none kwari kubateramisha gatonyi ko baramutsa byombe wi kandi byaryoshe kwari kubateramisha kwari kubaramutsa pra byose kwatwa dukumburanye yikameme ntitwa duherukanye ibintu ni nk'ivyo kandi subscribe ndibaza ko mutahevye kubigira kuri Star TV na Bishop TV ntimubyibagire nawe guhezagire thank you so much Amalas yes of course ni Star Boy muhungu wanyu ya Star TV twari kumwe no mwigeme bamwita Aline niyo kino kiganiro kwa ko turakora kigushikira aho uri hose uze gufata kore partage nubona ari inki uduhereze nabandi bose bashikawe banyokuru banyogokuruza kugira tubananye gushigikirana muri industry ya 2 5 7 Imana ibahezagire bye bye ciao 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 bye